muri kino gice rero ca gatatu c'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije twararanguye ibitari bike mu ntumbero yo gushika kwihangiro twari twihaye. Muri byinshi byaranguwe tuvuge bikuru bikuru biri mu bisata bitandukanye, hariho kugwiza umwimbu w'ibiterwa bitandukanye hamwe no kugwiza umwimbu mu bworozi hamwe no kuwuhesha agaciro. Hariho gukingira no guteza imbere ibifasha kugwiza umwimbu, hariho kugwiza umwimbu w'ibiterwa njabukamazi, kunagura ubushakashatsi bufatiye ku biterwa n'ubuhinga butandukanye, hakabaho kandi gutunganya neza amasoko y'amazi. Hariho kandi guteza imbere no gutunganya ku buryo burama amashamba, kuyatunganya, kunagura ibibanza vyononwe bivuye na bimwe byo gucukura amabuye, urucekeri n'ibindi, kurondera uburyo kugira ngo iyi migambi yose turiko turarangurwa ishoboke kurangurwa ku rwego rw'igihugu, gushiraho ku mwanya ibyo kwisungwa mu kugira amakarata ibimwama mubona bijanye n'ibihe yerekanwe ku munsi ingene igihe kiriko kiragenda, gutyo n'abene gihugu bakamenya ingene bavyifatamwo mu gihe imvura igwa ari nyinshi cangwe ari nkeyi. Rero tuvuge bimwe bimwe biboneka nko mu burimyi, hariho ibintu byo kuronsa imbuto zirobanuye abene gihugu kandi imbuto zimbuka. Ku bigori murabona ko hariho amatoni arenga gato 288 twashoboye kuronsa abene gihugu muri rino rima ry'impeshi. Ku muceri murabona ko abene gihugu bashoboye kuronswa imbuto z'umuceri wimbuka wa matoni arenga gato amatoni arenga gato 19. Eka mbere no ku biraya twarashoboye kuronsa bene gihugu amatoni ashika ku 10. Hama ku biharage murabona ko ari amatoni arenga gato 525. Ku mbuto z'ibijumbu biragoye no guharura, murabona ko ari miliyoni n'imiliyoni z'imivyuka twashoboye kuronsa abene gihugu, ariko dushimikira kuri ya bijumbu bavuga ko birimo amaproteine ashobora gufasha kurwanya indwara zo gufungura nabi na cane cane hariya ku bana. Hariho gutunganya neza kubungabunga umwimbu, murazi yuko hariho ikigo Adagesa kijejwe ubu gutunganya umwimbu. Ngaha rero mu bubiko bwabo ubu bari basanganwe amatoni agera 100 y'intete z'ibigori n'umuceri, hariyo mbere n'ibiharage. Ariko nk'uko mubizi ubu rero kubera umwimbu wiyongereye, Anagesa ico kigo cafashe iya mbere kiriko kirakora umwimbu mu bene gihugu. Ubu aho tugeze ibiharuro baracabitororokanya neza, ariko muri iyi minsi 5 iheze bariko barakora bariko barababa amatoni 4,000 by'ibigori bariko baregeranya. Muca mumva yuko abene gihugu bari bashashaye yuko bimwe cacivugo c'uko ca leta mbye leta nkozi kumwe n'igihugu umuntu wa mwene gihugu wose tegereza kuronka icyo ufungura, hanyuma n'umufuko wiwe ukaronka amafaranga
ubu babonye yuko ari ukuri kwamye, kuko ibigori bariko barazana kugurisha si ukuvuga ko ari umwimbu wose, ni umusesekara, hari ibyo basigarana bariko barafungura. Guteza imbere no gutunganya rero amashamba nabyo ni nkenerwa, kuko nyamba tuguma turonka aka kavura kateye igomwe, nuko ubu murabona yuko igihugu cambaye ibiti, hari amashamba, hari n'ibitara biriko birakingirwa. Aha rero hari ibiti by'ubwoko butandukanye byatewe, byaba ibiti bibana n'indimo nk'uko nabivuze, hakaba hariho ibiti kama, hama n'ibiti koko by'ishamba dusanga hariya mu ishamba. Murabona ibitigiri by'ivyo biti, ibi byose twabikoze, iyi mivyaro y'ibiti yatewe byakozwe twisunze n'aha nyene wa mugambi ewe Burundi urambaye. Gutanga amakuru ajanye n'ibirere ngira ngo namwebwe muravyibonera ubu, haba kumbonesha kure ingene ku munsi ibirere ikirere kiba cifashe, byaramaze gufata intumbero, biri no mu mico y'abarundi. N'umuntu agomba kuja ahantu abanza akora bati mbega ejo imbere y'umutaga canke nyuma y'umutaga ikirere kizoba cifashe gute, hazoba hari imvura. Ariko ivyo turiko turagerageza kuraba nuko tutogarukira ngaha, ngira ngo murabona ubu turiko turagerageza kwerekana ku munsi ingene ikirere kiba cifashe, ariko tukerekana no mu ndwi yose ingene mu gihugu hagati ikirere kizoba cifashe. Iyi rero n'umwimenyerezo turiko turagira, ko dushaka yuko aya makuru abera amahirwe abene gihugu, gutyo tukazoza mbere tunategekanya tuti igihe cirima kanaka cangwe runaka kizoba itariki izi n'izi, hazoba hari imvura ikwiye cangwe imvura ntizoba irakwira. Ariko aya makuru dukura mu bijanye no gutegekanya ingene ikirere kimeze, bize kubera amahirwe abene gihugu mu bijanye no gutunganya imirimo yabo ya misi yose mu burimyi no mu bworozi. Ibyo ni ibintu bikuru rero twashoboye gushika ko abene gihugu babona, namwebwe mubona, atari bimwe biri mu mpapuro gusa cangwe mu bubati, kuko iki gisata twifuza ko kiba igisata uko mubibona kibera amahirwe abene gihugu hamwe n'igihugu. Hari ibyo rero bitegekanwa tuzobandanya turangura kugwiza umwimbu. Murumva yuko n'akazi kacu ka misi yose, haba umwimbu w'ibitungwa cangwe umwimbu w'ibiterwa. Mwabonye ko igikorwa cyo gutangura kwegeranya umwimbu w'ibigori, ariko twibaza ko tuzoshika naho tugiye kwegeranya uyu novuga ko wari nk'umwimenyerezo tugize, ariko twifuza yuko kubijanye n'umwimbu kuwegeranya hari n'umwimbu w'ibindi biterwa tuzoza turegeranya, gutyo ubera amahirwe abene gihugu ntibasubire kuvuga ko bibabereye ingorane, ahubwo bibabereye urukiza. Hariho kandi kubandanya dushiraho ibigo by'akarorero mu burimyi n'ubworozi, mu gifaransa twabyise le centre de rayonnement agro-pastoral. Ibi rero tuzobandanya dukurikije gukingira ibidukikije. Tuzoguma dushigikiye kandi dukurikirana ihinguriro fomu yatubereye amahirwe, kugira ngo ifumbire igume iboneka ku gihe, ku mwanya, kandi iguma ari ifumbire y'akanovera, kandi ifumbire ishika mu bene gihugu ikwiriye. Twavuze gushiraho ivya nkenerwa kugira ngo tugume tubungabunga umwimbu wacu. Hariho gukingira koko ingwara z'ibitungwa hamwe n'ingwara z'ibiterwa, haba mu mirima cyangwa hariya mu yororero, kubandanya kurandura bimwe navuga
ya mikaratusi cyangwa bya biti binywa amazi menshi kugira ngo bizosange turiko turisamburira ko nk'impene. Tuzobandanya kandi gutanga ibitungwa muri rwa runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere, ibitungwa by'ubwoko bitandukanye. Hariho gushigikira nk'uko nabivuze n'ubushakashatsi hamwe n'ubuhinga hariya mu makoperative kugira ngo barime kandi borore kijambere, mugabo bagwize umwimbu uzobabera amahirwe, dushobore kuwuhingura. Tukaba dufise n'ihangiro yuko uyu mwimbu dushobora w'umusesekara kuzawujana mu bindi bihugu. Uyu mugambi wa Ewe Burundi urambaye n'umugambi w'iteka mu gihugu, kandi tuzobandanya cyane rwose. Twavuze yuko hariho ca kigwana gesa cyo kubungabunga no kwegeranya umwimbu uvuye mu bene gihugu, tuzogishigikira kandi tugikomeze. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu gusozera muri ibi bikorwa byakozwe muri aya mezi 3 aheze, turavye intambwe twateye n'ingene twakoze, turiha amanota angana ku 82 n'ibice 56 kw'ijana. Ibyaranguwe rero bikaba byaranguwe dukurikije uburyo twari twahawe na leta, kandi twabukoresheje neza, tukaba tunashima n'umwimbu twaronse. Murakoze.